nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka mu mundire dure kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Amazu agera ku majana 497 niyo yasenyutse biturutse ku musozi wamanyutse uri ku mutumba Gabaniro ni muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Nayo gukora ku bihimba by'umuntu atabikwemereye birashobora kumukomeretsa. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Amazu agera ku majana 497 niyo yasenyutse biturutse ku musozi wamanutse uri ku mutumba Gabaniro ni muri komine Muhuta hariya mu ntara ya Rumonge. Rafael Nyandwi we mu ncamake ngo twabibonye hari ngishaha ya samoya batanguye imisozi itangura gutigita abantu bamwe ntibari bwatahe. Mu nyuma yaho hari isaha ya samoya, mu masaha ya 2 niho hasi hatangura hamanuka umusozi wari ngaha. Umaze kumanuka ngaha niho amazi yasatangura kwibomagura niko guca hamanuka umusozi wari ngaha muri zo samoya n'inusu suramanuka kuzibira hariya anye hari umuyaga nk'uburi duga imutumba kubabikira. Umaze kuzibirwa niko gucahera ikintu kuva isaha 1:30 gusika mu masaha 5 atamazi hayaramanuka ko urwarwa yari yazibiwe n'imanga ya ngaha. Abo n'abene gihugu bo ku mutumba Gabaniro muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, aho bariko batuyagira uko umusozi wasenyutse maze uronona ibitari bike. Nirandekura Abdul, umuyobozi mwishikira wa buramatari mu ntara ya Rumonge, aratuyagira bimwe mu vyononekaye. Naho bene gihugu bashoboye kurokora ubuzima bakahava, nta nakimwe bakuyeyo. Ibintu byose ibyo bari batunze byose nta nakimwe bashoboye kurokora. Ariko naho uko birababaje kuko hari umwana w'imyaka 5 n'amezi 2 yashoboye guhitanwa n'ivyo vyago. Hari n'abene gihugu 4 nabo nyene bakomeretse, ubu tuvugana bari mu bitaro. Tutavuze amazu ivyo abene gihugu batunze byose byatokombeye. Si ivyo gusa vyatokombeye, tuca turaba n'amazu bari bubase mu mugambi wo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi Kirasa. Ayo mazu n'amazu yari gukorerwamwo uyu mugambi nayo nyene yashoboye guhitanwa yose atana kimwe kivuyemwo n'ibivu bivuye kuri iyo mitumba yagize ibibazo. Saho gusa turafise n'urugomero rutonyi rwakiriza mutumba nawo nyene rwaratwawe gose. Imiryango yashikiwe n'ibi vyago ni imiryango 497. Ni kuvuga n'abantu 2485. Ivyo biharuro ni biharuro vyibanze uko n'ubu turacarinde yuko bishobora kugenda vyiyongera uko umwanya. Abene gihugu nabo bakaba bagize ico basaba muri kino gihe bari mu kangaratete. Abanyeshure ngaho bese ibintu byose byasigaye mu mazu ntibasigira iso bazokwifashisha, kandi barabona ko bariko bariga, kandi tugasaba yuko baronsa n'ahantu basitegerezwa kuba baraba muri iyi minsi. Dushaba amashafuriya, tugasaba amasahani. Abanyeshure nta niforome bafise, aho kurara ntaho, abantu bari mu mabarabara n'injira n'akantu. Ije by'umuntu mbona yoshaba ugira ngo mufashe. Ivyo bibaye uko mu gihe hamaze iminsi kibonekeza imyuzurira itewe n'iduga ry'amazi ya Tanganyika, inzuzi zihusha inzira maze zigahitana ibintu bitari bike, ndetse n'abantu batari bake bagata bakomoka n'abandi bakasiga n'ubuzima. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi hamwe n'umutekano buhamagarira abafasha Uburundi mu iterambere kubufasha mu guhangana n'ibiza biturutse kwiduga ry'ikiyaga Tanganyika. Blaise Ndikumwe nayo. Abarundi barenga ibihumbi 100
Tatu barakeneye gufashwa vyihuta kubera ingaruka mbi zibiza vyavuye kwihindagurika ry'ibihe. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, terambere rusangi n'umutekano hamwe n'ubuserukizi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ni ku ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe rifatiye ku kiza El Nino. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 ndamukiza, aho berekana ko Burundi buri mu bihugu 200 bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibiza ku isi. Muri iryo tangazo umushikiranganje Martin Teresa Terakama basanzwe bafasha Burundi mu iterambere gukura amaboko mu mpuzu mu gushigikira leta ya Burundi bimwe biboneka mu guhangana n'ivyo biza. Yamenyesheje ko ibibanza vyegereye ikiyaga Tanganyika atari vyo kubamwo, yongera burira bene gihugu baba hafi y'ikiyaga bose kwimuka vuba cane kuko ikigo Ijebu camenyesheje ko imvura izobandanya iba nyinshi mu bice vyinshi vy'igihugu. Violette Kakomya aserukira ishirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi yamenyesheje ko uburyo buzokwegeranwa buzofasha kuronderera uburaro abateshejwe izabo n'ihindagurika ry'ibihe. Akaba hamagarira n'andi mashirahamwe mpuzamakungu kudakwega ibirenge mu guterera agacumu k'ubumwe muri iki gihe kitoroshe Burundi buriko buracamo. Mwomenya ko kuva muri Nyakanga mu 2023 gushika kuri uwandwi ndamukiza mu 2024 abarundi bagera ku 203 n'amajana 944 bakozwe ko nico kiza. Na y'amashuri majana 209 n'ingo 1019 n'amajana 250 zabomowe, na y'amahegitari 1040 y'imirima arononekara kubera iyo myuzure. Gukura ku bihimba ku muntu atabikwemereye ni ihohoterwa rikomeye cyane bishobora kugirira ingaruka mbi uwabikorewe. Arlette Mugisha. Abantu batari bake barahohoterwa mu kubakora ko ku bihimba byabo by'ibanga, kubabwira amajambo y'ibiterasoni n'ibindi bikabakamizwe n'ingoma nkaho mengo ntacabaye. Nkuko tubibwirwa na Martine Nzeyimana ajejwe kumenyekanisha amakuru mu ishirahamwe Shayanet, ngo nubwo abantu batabiha agaciro, iryo hohoterwa riciye muri ubwo buryo rirakomeretsa cyane uwabikorewe. Gufata umuntu ku bihimba by'ibanga atari ubushe yaguhaye nubishira mu mugwi w'ibintu bisanzwe bigize ico bitwa mu rurimi rw'igifaransa harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel nayo nkuko ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi biravuga yuko ari inyifato kandamiza kiremwa muntu, inyifato ndetse iri no mwihohoterwa rya kiremwa muntu, kuko ni inyifato ihohotera urikoreye ndetse rikanamugira ko n'ingaruka mbi zitandukanye zishobora kwibonekeza mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ugasanga ni wa muntu asigaye atinya umukoresha, asigaye atinya umwigisha. Ivyo murumva yuko bice bigira n'ingaruka kuri ku mwimbu uyo muntu aba yakorewe ayo mabi. Usanga hakwifokaliza ku bikorwa ariko aratinya umukoresha wiwe, ariko aratinya umwigisha wiwe. Si n'ugutinya gusa, urashobora gusanga umuntu asigaye ahindura n'amabitude asanzwe afite mu buzima. Ugasanga mu gutaha hari inzira yari asanzwe afata muga kubera ziko aza guhuriramwo n'umuntu kanaka akunda kumubwira amajambo y'ibiterasoni, akunda kumukorakora atavyifuza, ugasanga niyo nzira yarahevye kuyicamo. Cyangwa ugasanga kwa kundi kugira ngo umuntu yikingire, umuntu asigaye atinya kuja mu bibanza bimwe bimwe. Agatera kamo abajejwe ubutungane guhana uwo wese yofatwa akoze iryo hohoterwa. Akamo cadagatera abajejwe intwaro, ubutungane kugira ngo bashobore gukora turandurane n'imizi ako kabi kabisha. Ibice 99% by'abakorerwa bene ayo mahohoterwa ntibashobora kubishira habona kuko batinya ko ikibano co batunga gatoke. Ibarabara riri aho benshi bita ku mashurwe ni muri quartier Berber rirabangamiwe n'ibinogo, ivyo bigatuma ingendeshwa zononekara. Abanyagihugu bagasaba ko iryo barabara ryo kogwa. Kevin Igirayesu. Ibarabara rica ku mashurwe aho benshi bita muri quartier Berube rigashika mu Gatunguru muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi ntara Bujumbura, rirangwamo ibinogo byinshi n'amabuye bice bituma urujya n'uruza rutoroha. Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki batashimiye kuvugira ku vyuma vyacu, bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira biturutse ku binogo byinshi birangwamwo, kandi ko iryo barabara riribi cyane ngo iyo imvura iguyeho bica byunyuka
ngo ivyo bigatuma bitaborohera mu gukora akazi kabo ko kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki. Abo bunguruza abantu n'ibintu bakoresheje iryo barabara basaba leta ko yo bakorera iryo barabara maze bikorohereza abiyunguruza muri iryo barabara haba ku bagenda n'amaguru canke amakinga. Ivyo biruko mu gihe abegereye kuri iryo barabara bavuga ko baherutse baza gupima iryo barabara kugira barikore ariko batazi ubu aho bigeze kugira ngo rikogwe. Canal ibashiriyemwo akabijya mu mbonesha kure yanyu ni muhimbagwe n'akagano k'igashushe irongere decoder ku mafaranga ibihumbi 15 uhereye ku gaseke ka Access amasheni arenga 300 yagenewe umuryango wose. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Amaseri aryoshe cyane gose. Silence s'il vous plaît. Amareresi ashushe kandi agezweho. S'il y a du grand. Ibiganiro bitandukanye byuzuye uburyohe. Avec des surprises. Bonjour les filles. Eka n'inkino ziryoshe kandi zikomeye zo ku rwego rwo hejuru. Ai! Naka karababa. Umugwi wa Vitaro FC waraye utahukanye igikombe cy'ihiganwa rikuru mu mupira w'amaguru mu Burundi. Arsene Bucuti avugira uwo mugwi agasaba amashirahamwe gushigikira imigwi Jules Verne Nakimana. Hamwe mikari kose kuri w'Imana makunzi w'umugwi wa Vitaro nyuma yo kunganya n'umugwi wa Rukinzo ibitsindo 2 ku bindi aca batahukana igikombe ca Primus League. Bari bamaze imyaka igera ku 8 yose badatahukana ico gikombe. Arsene Bucuti ajeje kumenyesha makuru mu mugwi wa Vitaro avuga ko uwo mugwi uzoguma witegurira neza n'izindi nkino zisigaye ko bafite inyota yo guserukira igihugu no kuguma batwara ibindi bikombe. Mu bikombe bibiri bihamaze guhiganirwa Nkurunza Cup hamwe n'igikombe ca Primus League byose Vitaro yarabitahukanye. Urumva ko bihuye n'intumbero y'uburongozi bushasha. Ubwitange rero nibwo buzotuma n'igikombe cy'umukuru w'igihugu buca dukina na Olympic Star mu cakane gishiri ca nyuma hamwe twoyitsinda turizeye ko no mwaka twotahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu kandi niyo ndoto yacu kugitwara. Rero twovuga hanini yuko imigwi yose participa ntigenda kurondera zinya miliyoni 35 naho baba bazikeneye ahubwo ni kubw'urukundo rw'umupira w'amaguru bemera guhiganwa. Bagiye guhiganwa rero hariho akarusho kuko utsinze acaje serukira igihugu mu mahiganwa ahuza ibihugu muri Afrika. Novuga yuko rero ubwo buryo nuko mwabuvuze ntibungana n'ubwo umugwi ukoresheje ariko urabizi hose n'imigwi ikomakomeye ya Barcelona, Real Madrid uburyo bashira mu mupira w'amaguru n'ubwo binjiza batwaye ibikombe ntibungana. Rero nta gitangaza kirimo Burundi nabwo ne butanga n'ivyo agashimwe katangana navuga n'uburyo buba bwakoresheje ariko ivyo ntaco bitwe bidutwaye. Ikuru nuko nako gashimwe tugatwara nico gikombe tugatwara kuko tudatwaye igikombe nako gashimwe ntakoronka. Arsene Bucuti amagarira amashirahamwe atandukanye gushigikira umugwi wa Vitaro ndetse n'indi migwi kuko iyo umugwi ushigikiye biboneka neza ko ushobora gushika kure. Ndashagwa akarorero hariho nk'ishirahamwe ryafashe mu mugongo umugwi wa Vitaro mu 1992. Hariho abantu bashigikira cyane ico gihe hariho abaperezida batandukanye bitwa Bakampanda n'abandi. Ico gihe Vitaro yarashoboye guserukira igihugu yarashika muri Coupe d'Afrique muri finale. Tugende muri za mugwimuke wa muri Kayseri Deridiki ufite umusponsor Casino barashitse kure. Hamwe rero natwe Vitaro hambavu mu partenaire mukuru ari yitwa umufana. Ho kwiyongera ko amashira hamwe adufata mu mugongo vyogira ico bifashije. Twebwe twaragize imana no mwaka abafana baraterera cyane navyo turabikenguruka cyane. Rero duteka abantu bose bakunda football bakunda na Vitaro kudushigikira. Wamenya ko umugwi wa Vitaro watangiye kuba mu mwaka w'igihumbi 1960 umaze gutahukana ibikombe bigera kuri 20 kiwatahukanye kabagiciye kiba cya 21 mwihiganwa rya Primus League. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimira abagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho mubaho naho ubutaha.